ninde kuri ino si adashaka gukundwa, ariko ni bangahe bari tayari gukora ibyo tuma bakunda? Umunsi ugizwe n'amasaha 28 ubishize mu minota ni 1440. Muri iyo minota yose ufatamo umwanya ungana iki wo kuvugisha umukunzi wawe? Akenshi mu gatondo iyo tubyutse twoza amenyo yacu, ivyo bikadutwara nk'iminota itarenze nk'itatu, ariko ugasanga unaniwe n'amasegonda 30 yo kuvugisha umukunzi wawe. Uti bonjour, mwaramutse gute? Basi nibura umwandikire message uti bonjour. Ubwo nimba tutagira umwanya wo kuvugisha abakunzi bacu abo dukunda, ubwo rukundo twobakunze nitugenda turuzanzaza ku bintu bigiye bitandukanye, hama ugasanga ku bakunzi bacu rutanguye kugabanuka. Wowe uri kuranyumviriza ndabizi ufite telefone, ariko ni kangahe hagira umunsi utayitoye kandi ukayimara ko umwanya muremure wisamaza gusa ku mbuga kenshi zige zitandukanye, amafilme tukayarara kamajoro hatarihitamo ivy'akazi navyo ngo tubigire impamvu. Mahatma Gandhi, umuhiro w'abahinde, rimwe yigeze kuvuga ati, ndafise ubwoba cyane kubw'iterambere ritangaje ririko riraza ku muvuduko uteye ubwoba. Iri terambere rizica ikiyago c'abakundana, ingo zisambuke, umwanya ubure kandi utigeze ugabanuka ko n'umusegonde n'umwe. Uzobibona cyane aho abantu bicarana irungu bamwe rikabafata kandi bicaranye kubera imbuga za internet, benshi baba bicaye ko ku matelefone. Waruzi impamvu abaririmbyi bamana bishasha kandi bakaririmba indirimbo ziryoshe kurusha izambere? Nuko bavyambamo, ariko n'urukundo nuko. Kugira gwamana itoto kandi gwame ruryoshe, hari icyo bigusaba gukora. Mutegerezwa kubana hafi n'umukunzi wawe, mutegereza kubwirana amajambo aryoshe nkabura rukundo. Urukundo si urwo kuvuga rimwe gusa mu mwaka, ntiruvugwa gusa mu mareshanya, eka ntiruvugwa ku munsi wa mariage gusa. Urukundo ntiruvugwa kuri Saint Valentin honyene. Urukundo n'urwa misi yose kandi turukeneye imisi yose. Urukundo ntirugira forume, rugira forume uruhaye. Ruzoba uko urushaka, ni warunagura ruzosubirana itoto, ni wabasinda bibazwa naho ukagwanjanirwako ruzosaza ubura uburyohe bwabwo, canke naho mutandukane burundu n'uwo mwari mwarakundanye. Burya ikintu uvuga kenshi kikugira ko ubushobozi kenshi ugasanga carakwiganziye. Rimwe twatanguye kwandikiranira n'umukobwa atamugambi tubifiseho, nta nicyo twari tuzi cyari kibyihishije inyuma, ariko buke buke uko twagenda twandikiranira twatangiye guhana amagahunda, rimwe tugahura tugasohokana tugasangira, twasanze twakundanye. Bivuga ko hari inkomezi zidasanzwe nyubaka rukundo ziri mu byago tuyaga. Urukundo rwubakwa n'utuntu duto duto kandi rugasamburwa n'utundi duto duto nyine. Ibaze nk'ubu urukundo rwanyu rusambutse kubera kubura utujambo nka mwaramutse gute, mwiriwe gute, nibyo mwirimo byagenze neza, n'utundi tujambo bene utu, reka nivyo kumara amazi. Ariko ibi naho tobivuga ndabizi ntuzomara umunsi wose utavuze, kandi n'ubundi ute kuvuge amajambo ataco yubaka. None ninda ndashaka gukundwa, ariko ntushobora gukundwa udakunda. Kugira ukunde cyangwa ukundwe si igikorwa cya wenyine, ariko bishobora gutangurwa n'umwe ubundi agakurikizako. Herega urukundo ntirunyegezwa. Ninde yakubwiye ko wonyegeza umwotsi wahari ko harasha? Ntutumire urukundo rwanyu rusaza, nimuvugane kenshi, mubwirane utujambo ndyohera rukundo nkabura rukundo, musohokane, muhana utuganuke tumwe bitutu gift cyangwa kado. Ndakeka uno munsi cyo gukora wacumvise. Hanje ndahejeje, hawe ni wasigaye. Yari omdishanje, iyi ni insinzi y'urukundo. Ntimwibagire kugira subscribe cyangwa sabone kugira ibiganiro nk'ibi muzohore mu bironka. Bisangize inshuti n'abagenzi.